Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi ahera ku ngingo zikurikira. Mu Burundi ikiza ca COVID-19 caragabanutse ku rugero rushimishije bivugwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca muravyumva mu ntango y'ano makuru. Nayo ibisagara bigiye gutunganywa gushasha ku buryo abafise ibibanza mu bisagara bazokubaka baja hejuru. Mu bijanye no kwidagadura, Uburundi bugiye gutunganya isabukuru sika rikazokwitabwa n'ibihugu 18 vyo muri Afrika. Makuru saya gusa mu kanya ndabashikiriza idonido y'amakuru yose tubafitiye. Ndasubiye kubaha ikaze nari mpejeje kubabwira mu idonido ryano makuru. Ikiza ca COVID-19 mu Burundi caragabanutse ku rugero rushimishije, bikaba bivugwa n'abari mu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga ico kiza bonabo n'abahinga. Nawe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arongoye uwo mugwi akaba yashinze umugwi mushasha ugiye kubandanya ukwirikirana ibijanye n'ico kiza ca COVID-19 ukazotanga icegeranyo kizohabwa umukuru w'igihugu. Peniera Kazemwami yarari muri iyo nama. Abantu 15 niho bitavye Imana kuva ikiza ca COVID-19 gitanguye kuza hano mu Burundi. 151 nibo bakiri ku miti. Ivyo bivugwa n'abahinga bari mu mugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ikiza ca COVID-19 aho bariko barashikiriza ivyaranguwe n'ivyakozwe n'uwo mugwi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arongoye uwo mugwi akaba yaciye ashiraho umugwi mushasha uzokwerekana ibikorwa vyakozwe. Uwo mugwi uzoburongowe na Colonel Nzisabira Claver, ni secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uzoburimwo Dr Liliana Nkengurutse, kaburimwo na Madame Arakaza ni DG Kamebu, akazoba harimo n'undi muntu wo muri finance yitwa Ndikubwayo Christophe. Kugira imwe byose twavuze ibisata byose vyibonemwo, hanyuma dushikirize raporo son excellence, hanyuma tumwereke aho bigeze, ko ari we yari yafashe yari yatanguje kampanye amenye n'iki gihugu no musi cokora kuri iki kiza ca COVID-19. Ikiza ca COVID-19 caragabanutse ibice vya baba 3% mu gihe ishirahamwe OMS itanga ibice 5%. Mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi hararanguwe ibikorwa bitandukanye muri igice ca mbere c'umwaka turimwo 2022 ushira 2023, bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere hari mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru, ariko arashikiriza ivyaranguwe muri ubwo bushikiranganje. Mu gisata c'ubudandaji, igenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani mu ntara ya Gitega haratunganijwe uruganda buhuza ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi, kugira ngo turabire hamwe ingene twoteza imbere uguhanahana ivyimburwa hagati mu gihugu na cane cane mu gihe c'iyimbura, kugira ngo umurimyi ntahombere kandi hariho intara ziba zidafise ivyo vyimburwa. Itariki 6 ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene harafashwe ingingo yo kurekurira abagwizatunga n'abadandaza babishoboye gushobora kuja gusumira mu masoko yo hanze y'igihugu ibinyantete, isukari hamwe n'isima mu ntumbero yo gusahiriza umwimbu twirimira eka n'ubuhingurwa n'amahinguriro yahi wacu. Itariki 2 Nyakanga 2022 haremejwe n'abo vyega bose igitabo c'umugambi w'igihugu wo guteza imbere urudandazwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, ico bitwa e-commerce mu rurimi rw'igifaransa. Harabandanije kandi igikorwa co gusuzuma iminzani ikoreshwa mu gisata c'ubudandaji na cane cane mu gisata co kudandaza igitoro ku mastation atandukanye. Mu gisata c'ingenzi twaragendeye kandi ikigo c'iratiro Musée Vivant de Bujumbura mu ntumbero yo kuraba icokorwa kugira ngo ico kigo kinagurwe kandi kibe ikigo c'iratiro kibereye. Hariko harigwa neza
ivyo kwisungwa mu gutondeka no gusumbasumbanya ibibanza vy'aba mukerarugendo, uburaro, uburiro mbere n'ubunywero. Mu ntumbero yo gutunganya gushasha ibisagara hagiye mu ntumbero yo kuziganya isi ndimwa hagiye gutunganywa mu buryo bwa kijambere ibisagara ku buryo abafise ibibanza mu gisagara bazokubaka baja hejuru nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta Dieudonné Dukundane. Ni mu gihe ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 3 aheze. Rero kandi gutegura mezi by'uburaro igihugu cose duhereye mu gisagara ca Bujumbura bazanye amakaritiye menshi yateguwe kugira ngo abantu bayahabwe bayubakemo amazu. Mugabo tugiye kuraba twasanze yuko hariho ubundi buryo twoje inama n'abari barose ibibanza bamwe bamaze kuvugana kandi abatari bake barabishima yuko twotunganya uburaro ku buryo tutamara isi ndimo, yuko twotunganya uburaro ku buryo tugira ibisagara vy'iteka, kandi ibisagara vy'iteka birashobora gutunganywa ku buryo n'umuntu akeneye inzu y'icumba kimwe ayironka canke ivyumba bibiri abironka kuko vyubatswe neza, twubake tuja hejuru mu kirere gutyo isi ndimo tuyizigamye. Hariho rero ibikorwa bimaze gutungana mu gisagara ca Gitega muri quartier twa Kaya ya kane, abakozi bacu bagize imisi bari ivyo bita amadevet topographique, ku buryo rero tubaza yuko mu misi myinshi tuzoshobora guca gutanga izo mpusha maze inyubakwa zitangure muri ivyo bisagara. Abanyagihugu biyunguruza baciye ku kiraro gihuza quartier Kamesa hamwe na quartier Busoro ziri muri commune Muha ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura bariyamiriza abantu bafise ingeso mbi yo kwisamburira ko nk'imene mu gukura ivyuma bimwe bimwe kuri ico kiraro. Mugenzi wacu Jules Verne Nakimana yahishikiye atubwira ingene yasanze bimeze. Ikiraro c'imigenderanire gihuza quartier Kamesa iri muri zone ya Musaga hamwe na quartier Busoro iri muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura kirageramiwe n'abakuramwo utuma tugifatanije. Abenegihugu begereye ico kiraro bavuga ko kibafitiye akamaro kanini. Kidufitiye inyungu cyane kubera urabona ubu hasa neza, dutambuka ataco twinona, urumva wambaye agapantaro keza ntiwishoho gacapfura canke ikirato cawe, urajabuka neza mu mutekano kandi hateretse n'akantu kubera hari uruja n'uruza harasohoka. Iterambere ry'abenegihugu gifasha abantu benshi cane cane abanyeshure b'abana bato baja kwiga aho hakurya kw'ishure mu Busoro, muri Busoro ya mbere. Nukuri kirafasha abantu benshi cane. Abanyagihugu barateye ivyatsi iyo ngendo igayitse yo kwisamburira katari impene. Oya kama twata no kwiyamiriza ibi bintu, yego tugasaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bakakushaho abantu bakurikira kino kiraro ko hari abantu bashobora kwisamburaho nk'impene. Niyo mpamvu twiyamirije abantu beko barakora ibintu nk'ibi nibara kuko imyaka yaraciye ni myinshi, abantu baja bukahetse ku migongo ariko batambuka bagashika hakurya amahoro. Bagishizeho tugikeneye nk'abantu bahora bajabugwa ngaho muri ubuzi ubu ntibakijabugwa kandi nabo nyene baravuga ati turashima. Bacononye naho urumva vyoca biba ingorane. Mu kiyago mukuru w'igisagara ca Bujumbura heruka kugirana n'abenegihugu bo mu manuka bw'igisagara ca Bujumbura ashikirijwe ikibazo c'ico kiraro yishuye ko agiye kuvugana nabo vyega bose bazohashira abajejwe umutekano. Ibihugu 18 vyo muri Afrika nivyo bigiye kwitabira isabukuru sika bigiye gutunganywa hano mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo. Vyinshi bijanye n'iyo nkuru na Raphael Nyanzo. Abanyamahanga baba 80 bava mu bihugu 18 byo muri Afrika nibo bazitabira isabukuru rigira 16 rigiye kubera mu Burundi mu magenekerezo ya 4 na 5 ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka turimwo. Christian Xavier ahagarikiye iryo higanwa mu Burundi yatumenyesheje akabijya giyo sabukuru uyu mwaka. Akabijya ufatiye mu mwaka aho isabukuru sikari maze imyaka 10 rigeze igira 16 mugabo byatangwa mu mwaka w'2000 nuko ari ubwa mbere bibera muri Afrika yo mu buseruko. Ako nakambira kakabiri abasanzwe bayimenyereye sabukuru baramaze kumva Burundi bivugwa cyane, bifuza kubona ico gihugu kimaze gutwara ibitsibo byinshi, bimaze kuronka ibitsibo bine gake byashoboye gushikayo. Ni ikintu gikomeye. Ikindi naco nuko Uburundi na Benin arivyo bihugu bibiri vyonyene byashoboye guserukirwa n'abantu babiri mu kuvuga abaririmbyi babiri
hamwe nabo bita abapresentateur babiri. Ako kantu nuko gashasha katahoraho. Nayo kubwa Bright Olivier arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi yatumenyesheje intambamyi zibonekeje mu itogwa ry'abaririmbyi. Intambamyi ntizobura kuko si bose kumbure bashoboye kuja kuri site ngo biyandikishe bijanye no kuba bataronse umwanya canke batashoboye kumenya ngene bigenda, ariko hariho abiyandikishije batari bake. Hariho ice ibiri, hariho abaririmbyi mugabo bakora umudiho wabo uyenspira kuri tradition y'igihugu. Rero mu Burundi muri ko murabiraba abaririmbyi benshi dufise bakorera muri uwo muco ni bakeyi. Abaririmbyi babiri Shimirimana Fabrice azwi nka Fabilove amwe na Niyungeko Fabrice batazira Fajos Burundi nibo bazoserukira Uburundi mu baririmbyi, mu gihe mu bamenyesha makuru Burundi buzoserukirwa na Yan Santana hamwe na Marvin Lee Arakaza. Hano tugarukirije amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Nshimire mwebwe mwese mwariko murayakwirikirana, mugabo nshimire kandi bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugeza aho ndayabashikiriza. Gilles Boris Ingabire yatumye amasanamu abashikira ameze neza cyane. Nawe Milix Mugisha niwe yatumye ijwi ribashikira atankomanzi. Ndabashimiye. Amakuru yarahagarikiwe na Gilles Verne Nakimana, ndamushimiye vyimva mutima. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije. Ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho butaha murakoze.